turi mu gihe ciza, igihe nk'iki nico gihe Yesu yarahejeje kuduga aja mu ijuru, abwira abigishwa biwe abasezeranira mpwemu yera ko azobarungikira mpwemu yera, ko mpwemu yera ari wagiye kuzobarongora. Cari igihe Yesu yaramaranye igihe kinini cyane n'abigishwa biwe, imyaka 3. Akibatoranya yarababwiye ngo murabashumba nanje ndi databuja. Haheze igihe bariko baragendana, arababwira ngo ubu sinkibitwa abashumba banje ngo ariko murabakunzi. Yesu agiye kuduga arababwira ati ubu ntimukira abakunzi gusa ariko muri abana banje. Haleluya. Ni naco gihe yabasezeranira Mwuka Wera, kuko batari bakira abashumba kandi batari bakiri abakunzi gusa, ariko bari bamaze kuba abana biwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turafise teme ivuga ngo ukubaha Imana bifatanije no kuyumvira bizana uburongozi bwa mpwemu yera. Hari igihe usanga umuntu mu kubaho kwiwe yubaha Imana mugabo atakuyumvira kurimo, ugasanga umuntu abayeho yubaha Imana kandi uzoza wumva abantu bose bavuga ngo jewe ndubaha Imana, kandi muzoza mumva abantu bose bavuga ngo jewe ndemera Imana, jewe ndubaha Imana, ariko ukuyigamburukira no kuyumvira ni kindi. Kuko iyo umuntu urashobora kumwubaha ariko udashobora kumugamburukira, ukaba umwubaha mugabo hakaba hari ivyo yokubwira utoshobora gukora, ukaba umwubaha kubw'icubahiro ashobora kuba afise ariko ukaba utemeranya nawe. Ivyo tugenda tubibona. Ariko Imana ntishaka gusa ko tuyubaha, ariko Imana ishaka ko twemeranya nayo. Imana ishaka ko tuyumvira, bitari ibyo kuyubaha gusa no kuyemera, kuko ivyo n'abatizera barayemera. Abatayizera ntibisigura ko itariho kuri bo, baremera ko Imana iriho ariko ntibayigamburukira, kuko ivyo babuza ntavyo bareka, barabandanya bikora. Bisigura ko ico gihe nta muntu ashobora kuvuga ko yubaha Imana adashobora kuyumvira. Iyo twumvira Imana ni sinyo yo guca bugufi, iyo twumvira Imana ni sinyo yo kugamburuka, iyo twumvira Imana ni sinyo yo kuvuga ngo sije nkiriho ariko ni Kristo ari muri jewe, ni Kristo abarongora ubuzima bwawe, ni Kristo abaganza ubugingo bwawe. Haleluya. Bisigura ngo iyo twumvira Imana ni kimenyetso cyuko tuba dufatanije na Kristo. Iyo umuntu adafatanije na Kristo ntashobora kumvira Imana. Usanga ari bya bindi Bibiri tubwira ngo umutima wihenda gusumba ibindi byose. Ugasanga umutima w'umuntu urihenda ko ari uw'Imana mugabo atari uw'Imana by'ukuri. Kuko ijambo ry'Imana bitubwira ngo izotumenyesha ko turi abana b'Imana nuko twumvira Kristo. Ico nico kitumenyesha neza ko turi aba Kristo. Kuko iyo umuntu atabayeho yumvira Kristo ntashobora kuba uwiwe. Kumvira Kristo bitwinjiza mu burongozi bwa mpwemu yera. Umuntu abageze ku yindi dimension aho ashobora kurongorwa na mpwemu yera. Haleluya. Kuko yaratubwiye ngo jengiye kuva muri nosi, ariko sindabasize mwenyene, nzobarungikira mpwemu yera, uwo
azobabera umwitsa. Uwo ivyo nzokwakira kwa data nzobimuha nawe abibashikanire. Amen. Bisigura ngo nta kintu na kimwe dushobora kwakira tudahawe na Mwuka Wera. Mpwemu Yera avyakira kwa Kristo, Kristo akayavyakiriye ku Mana data wa twese wo mwijuru, Mpwemu Yera akaza akabidushikanira. Birakwiye ko tubaho turi mu buzima burongorwa na Mpwemu Yera. Iki gihe ni gihe Mpwemu Yera yazimye mu mashengero, ni gihe Mpwemu Yera atakibarizwa mu ishengero. Nagiriwe ibakwe nijoro, Mpwemu Yera arantembereza, antembereza mu ishengero rimwe ntashobora kuvuga ngaha mwa kino gisagara ca Bujumbura. Mpwemu Yera anyereka ukuntu yazimye mu ishengero. Ntangazwa nuko mbonye iryo shengero risigaye rigenzurwa n'ibitangurirwa, risigaye ari umwanda, ndetse ku buryo n'isima yariyo yahomvaguritse. Mu bigaragara bo babona kumenga ni ishengero, babona ko bari mu buzima, ariko mu buryo bw'impwemu nta Mpwemu Yera kihari. Ubuzima bwarahindutse. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Iki ni gihe abantu bose, umuntu wese ashaka kumva ko ashobora kurongorwa n'ivyo abona. Iki ni gihe umuntu wese yumva ko ivyo arabisha amaso n'ivyo agezeho yumva ko ari byo bikwiye kumurongora. Ariko Imana iraduhamagarira kurongorwa na Mpwemu Yera. Nta buzima ata Mpwemu Yera hari. Abantu bobu ntibagikenera kurongorwa na Mpwemu Yera. Ndetse n'inyigisho zamaze kuzimangana mu mashengero menshi. Uno munsi dusigaye dufise inyigisho zingene two kwiteza imbere, dusigaye dufise inyigisho zindi sinzi umuntu atazi, ariko ishengero rya kera kuva kera hose ryarongorwa na Mwuka Wera. Nta shengero ryari rihari ritagira Mpwemu Yera. Ni naco gituma yababwiye ngo nimundindire, genda i Yerusalemu mundindirireho gushitsa mbahaye Mpwemu Yera. Haleluya. Kuko ntaco bari gushobora batagira Mpwemu Yera. Natwe uno munsi naco twoshobora tutagira Mwuka Wera. Umuntu atagira Mpwemu Yera ntaco yoshobora. Umuntu atagira Mwuka Wera ntaho yoshika. Abo bantu kenshi barananirwa. Uwo muntu araduga mugabo umwanya umwe akamanuka. Uwo muntu yama mu vyago, uwo muntu yama mu ngorane, kuko Mpwemu Yera atwibira amabanga. Mpwemu Yera atwibira amabanga. Yesu yaramaranye n'abigishwa biwe imyaka irenga 3 ariko arabigisha. Ariko Yesu amaze gufatwa, akabambwa, agapfa, agahambwa, abigisha bose barasanzaye. Petero na bagenzi we bisubiriye kuroba, n'abandi bose basubiye kuroba, abandi bose bisubiriye mu bikorwa vyabo. Kukubera iki? Petero abwira Yesu ngo nzokwigura no mu rupfu tuzojana, kuko ntiyarazi ibyo ariko aravuga. Ariko Yesu amaze gufatwa, Petero yaramwihakanye, kuko Petero nta bushobozi yari afise bwo kuresista, ntabwo yari afise. Ni naco gituma ubona bamaranye na Yesu imyaka 3, ariko inyuma yiwe bose baramuva ko baragenda baramuheba. Asubira kubegeranya ubugira kandi abemerera Mpwemu Yera. Bamaze kuzura Mpwemu Yera, nico gihe Petero yahagaze yigisha ishengero. Bibiliya iratubwira ngo Petero amaze kuvuga, aravuga ngo bagabo bene data, ngo uyu mwabonye mumva tuvugira numwe mwabamba numwe mwica, ngo muri ico gihe ngo bagabo 3,000 barakizwa.
kuko yari amaze kuzura mpwemu yera. Hari ubushobozi bwo kuzura mpwemu yera. Hari ubushobozi iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera. Nta kintu kitunanira. Ibi byose mubona bitugora, ubu buzima mubona ducamo bugorana, ubuzima umenga ni mekanike, ibintu umenga ntibishoboka, amagwara kurakuranwa, ariko iyo umuntu yuzuye mpwemu yera tuba dufise ububasha, kuko yatubwiye ngo nabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion, ndabaha ububasha bwo gusenda abadayimoni, ndabaha ububasha bwo gusengera abagwayi barakira. Izi ngwara zidutera ubwoba, iyo umuntu yuzuye mpwemu yera byose birahera. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Umwami wacu Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo riri mu Efeso igice cya 5, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 19. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Tugende nk'abanyabwenge, ntitugende nk'imburabwenge. Ijambo ry'Imana yadusaba ko tugenda nk'abanyabwenge, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo itanguriro ry'ubwenge no kumenya Kristo. Iyo umuntu amaze kumenya Kristo aba amaze kwitwa umunyabwenge, kuko ari ryo tanguriro ry'ubwenge. Ngo kandi tugura uburyo tubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Bantu b'Imana, iki ni gihe umuntu akwiye kurongorwa n'Imana, adakwiye kurongorwa n'amajambo abantu bavuga, adakwiye kurongorwa n'ivyo abonesha amaso yiwe, adakwiye kurongorwa n'ivyo akarumva, ariko umuntu akwiye kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Muzohura na benshi bazobabwira ibinyuranye n'ivyo mwari mwarize, bazobabwira ibinyuranye n'ivyo mwari mwarakiriye, kuko ari igihe kibi. Ariko biratubwira ngo tugure ubwenge, tugire ubwenge, tugure uburyo kandi tubugwiza. Ngo nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivyo umwami agomba ivyo ari vyo. Ntitube ibipfu mu gutahura, ntitube ibipfu mu kwakira ivyo twumvise byose bitagira ikimazi, ariko tube abanyabwenge mu gutahura no mu kumenya ivyo mpwemu agomba, ivyo Imana itugomba ko ivyo ari vyo. Muzohura n'abantu benshi, ibi ndiko ndavuga ndabifisemo uburambe. Nigeze kuba ndahantu mu cumba c'amasengesho, bakanyemeza neza ko ninsohoka nza guhura na envelope. Nkiyumvira iyo envelope uwo muntu aza kuyimpa, nkiyumvira iyo envelope ko mpava ndayitora, nkabihiga nkabibura. Nigihe abanyabwenge bagwiriye, atari abanyabwenge abaturiko turavuga, ariko abuzuye ubupfu, ubwenge bw'ubupfu. Iyo udahuye nabo, iyo uhuye nabo utarimo ubu bwenge bw'Imana tuko turavuga, bagukura mu nzira y'agakiza, bakagutesha umutwe. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko muzure mpwemu. Ijambo ry'Imana riratubuza kuzura vino, kuko vino irimo ubuhumbu. Iyo umuntu yuzuyemo vino agira iyindi migambi inyuranye n'iy'Imana. Iyo umuntu yuzuyemo vino aba igikoresho, kuko nta muntu yuzuyemo vino ashobora guhimbara Imana, kuko mpwemu yera ntaronka ikibanza. Ni naco gituma Paulo agereranya vino na mwuka wera, atubwira ngo ntitukaboregwe vino, ariko twuzure mpwemu yera.
kuko iyo twuzuye mpwemu yera tuba tugerereye mu kindi kibanza c'umwami wacu agomba. Ariko iyo umuntu yuzuyemo vino aba ari muri presence ya Satani, kuko ntaba kirongorwa na mwuka wera ariko abarongorwa n'iyindi mpwemu. Biradusaba ko twuzura mpwemu yera kugira dushobore kurongorwa na mpwemu yera. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera hariho ivyo adakora. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera hariho ikibanza atabamo. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera hari amajambo atavuga. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera hari ukuntu yifata gutandukanye nuko abandi bose bifata. Reka mpwemu yera ganze ubuzima bwacu. Reka mpwemu yera ganze ukubaho kwacu. Niho hari ubuzima, niho hari ubugingo. Kuganzwa na mpwemu yera habihishurirwa. Nta hishurirwa ribaho ata mpwemu yera, ntibishoboka. Nta hishurirwa ribaho, nta hishurirwa ribaho nta mpwemu yera hari. Mbega mwumva ngo tuzosanganira Yesu mu kirere gute? Erega gusanganira Yesu mu kirere abazomusanganira n'abazoba buzuye mpwemu yera, n'abazoba bari mu mwuka w'Imana. Kuko Bibiri tubwira ngo Yesu azohagarara ku kirere, azohagarara kwijuru ngo biba bamusanganire. Mbega hari umuntu yo telefone atagira amayinite? Nivyo ukunda. Telefone yawe iri vidi itagira amayinite ntishobora gutelefona. Mbega wo kwiconnect utagira amamega? Ntibishoboka, ntibikunda. Mpwemu yera ni connection iduhuza n'Imana. Mpwemu yera ni connection iduhuza na Kristo. Utagira mpwemu yera nta connection n'Imana uba ufise. Niwo mwuka wera. Uwo niwo twahawe nk'ikimenyetso c'abana b'Imana. Bamaze gufata Petero n'izindi ntumwa zose, bariko baragenda barabafata, babinziza mu ibohero, batangura kubatonagura. Umuherezi mukuru aravuga ngo ariko aba bantu se ko numva bafise ubwenge kandi nzi ko batize. Petero ntiyize. Petero yari umurovyi. Yesu yamusanze ku kiyaga ariko araroba, amutira ubwato. Petero yarovye kuva mu ijoro yabuze. Yesu ubwato bwiwe abuvugiramo ubutumwa. Amaze kubuvugiramo ubutumwa amusubiza ubwato bwiwe, aramubwira ngo nuterere hirya urobe. Petero aroba ifi ku murango izuba ripfa, kandi mu ma experience yiwe bitari byarigeze bibaho. Uyo niwo Petero yagendanye na Yesu. Uwo niwo Petero yahishuriwe. Amaze kubabaza ngo mbega aho hanze bavuga ko ndinde? Mbega aho hanze bavuga ngo ndi bande? Bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi baravuga ngo uri Mose, abandi baravuga ngo uruvugishwa n'Imana. Uwo ni Petero yavuze ngo uri umwana w'Isumba vyose. Uwo niwo Petero yari yaratahuye. Uwo Petero ntiyari yarize. Ariko umuherezi mukuru aravuga ngo dutahuye ko aba bagabo bagendana na Kristo. Nico catumye bagira ubwenge. Vyarabasiga uko nari ncabwenge. Vyarabasiga ku majambo bavuga kandi bazi ko batigishijwe. Nta teoloji bari barize nk'izo Paulo yari yarize. Nibari baraciye ku birenge vya Gamariyeri nk'ivyo Paulo yari yaraciyeko. Nibari baraciye mu mashuri akomeye, ariko ngo bari bafise ubwenge. Abaherezi bibatangaza kuntu bagira ubwenge kandi batize. Itanguriro ry'ubwenge no kumenya Kristo, no guha ubuzima bwawe Kristo. Haleluya, haleluya. Baratahura baravuga ngo aba bagabo bagendana na Yesu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu. Muririmba mucuraranga umwami wacu mu mitima yanyu.
tubwirane zaburi n'amatazirano turirimba ducurarangira umwami mu mitima yacu. Uno munsi umuntu aba icyo agomba. Usanga umuntu mu modoka yiwe yarasizeho igicaniro, aho gushiraho igicaniro ca mpwemu yera, aho gushiraho igicaniro c'Imana nzima. Mugabo uno munsi ugasanga umuntu ni umukristo, ariko mu modoka yiwe hari indirimbo zidahesha Imana icubahiro, hari n'izo atumva ndetse n'ibitutsi, hari indirimbo z'aba Diamond, hari n'izindi zose ntazi. Ugasanga nico gicaniro umuntu afise mu modoka yiwe, ugasanga ni naco gicaniro umuntu afise mu rugo rwiwe. Umukozi mu rugo yarasize igicaniro mu rugo iwe, indirimbo zose n'iz'amashetani zose zivugira mu rugo iwe, kandi ari umuntu azi ko yubaha Kristo. Ariko Bibiliya iratubwira ngo tubwirane zaburi n'amatazirano, kuko aba ari byo bikwiye kududubiza mu kanwa kacu, nivyo bikwiye kuba mu ngo zacu, nivyo bikwiriye kwama tuvuga ivyiza Kristo yakoze mu buzima bwacu, kwama tuvuga ivyo Kristo yakoze muri twebwe. Mugabo mu rugo rwawe ibihavugirwa ntavyo nzi, naco gituma muzoza muhura abantu benshi mwama muko muragwana n'imyuka mibi mutazi. Ugasanga wamukuranigana n'imyuka mibi usenga, mugabo imyuka mibi idashobora kuhava. Ugasanga wamukurahura n'imyuka mibi ugwana nayo, uno munsi ugasenga bikagenda ejo bikagaruka, kuko hari igicaniro wubatse cavyo. Ariko Bibiliya iratubwira ngo tubwirane amazaburi, mubwirane zaburi n'indirimbo z'amatazirano. Aho wobaza abantu ngaha muri twebwe bashobora kuba batunze kantike, usanga ari bake. Ariko nico Paulo yari kabwira abanyefeso, kandi ibi ntiyari kabibwira abapagani. Iri ryari ishengero ry'Efeso, ryari ishengero rikomeye. Ibi ntivyari ko bibwirwa abantu bo hanze, vyari ko bibwirwa abakristo bo muri Efeso. Paulo ababwira ngo mugire zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucuraranga mu mwami wacu mu mitima yanyu. Mbega mu mutima wawe uwo munsi hadudubiza iki? Wumva mu mutima wawe hadudubiza izaburi, cyangwa hashobora kuba hadudubiza ibindi? Nagira ndakubwira ngo mu mutima wawe ntihashobora kududubiza izaburi, kandi ntihashobora kududubiza indirimbo, ntihashobora kududubiza amatazirano n'ivya mpwemu, mu gihe utemeye kwiha mpwemu yera, kugira mpwemu yera ashobore kukurongora. Ikiri muri wewe, ikiganza ubuzima bwawe, ikikurongora, nico kidudubiza muri wewe. Ikirongora ubuzima bwawe, amaranga mutima yawe, niyo adudubiza muri wewe, kuko nta mpwemu yera bayo. Igihe hoba mpwemu yera muri wewe, amazaburi n'amatazirano bizodudubiza, kuko ari vya mpwemu. Mbega uwo munsi hoba hadudubiza, hadudubiza igwanko, hadudubiza ishari? Ariko ndababwira ngo twuzure mpwemu yera, kugira dushobore kurongorwa na mpwemu yera. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo abana b'Imana n'abarongorwa na mpwemu yera. Haleluya! Ntushobora kwitwa umwana w'Imana utaragera ku rugezo rwo kurongorwa na mpwemu yera. Yesu yababwiye ngo ubumura abana bato, abita abana biwe, kuko we bari bageze ku rugero rwo kubaha mpwemu yera, kugira bashobore kurongorwa na mpwemu yera. Akibatoranya yababwiye ngo murabashumba, aravuga ngo kuko umushumba adashobora kumenya ivyo mu rugo kwa data. Haleluya! Ngo ariko umwana wamenye ivyo mu rugo kwa se. Womenye ivy'Imana gute ukiri umushumba? Womenye ivy'Imana gute? Amazaburi yodudubiza gute ukiri umushumba?
Erega hariho ivyo utamenya, kuko umushumba ntamenya ivyo kwa shebuja, n'umukunzi wawe ntamenya ivyo kwa shebu, ntabanya ivyo umukunzi wiwe. Ariko iyo umuntu ageze ku rugero rwo kwitwa umwana, amenya ivyo mu rugo. Haleluya, amenya ivyo mu rugo. Reka tuve ku kwitwa abashumba n'abakunzi, ariko tugere ku rugero rwo kwitwa abana b'Imana nzima. Haleluya, tugere ku rugero rwo kwitwa abana b'Imana nzima, dushobore gutahura ivy'Imana igomba kuri twebwe, dushobore gutahura ivy'Imana igomba muri twebwe. Bantu b'Imana, iyi si kirashirana na ibyayo, iyi si kiragendana n'ivyayo. Murabona ko ibihe bitera bihindagurika, kandi nubwo umuntu yoramba, nubwo woshika kubikomeye, ariko hari igihe tuzorenguka imbere y'Imana, kandi umwe wese akabazwa ivyo yakoze. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turahamagarirwa kwitwa abana b'Imana. Turahamagarirwa kwitwa abana b'Imana. Ngo Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuntu ashobora kurongorwa n'ivyo abonesha n'amaso yiwe, ariko ivyo vyose ni vy'igihe gito, bifise igihe gito. Jambo ry'Imana yatubwira ngo vyose bizokugwaho, ibi tubonesha amaso byose bizokugwaho, isi n'ijuru bizorimbuka, ariko ijambo Imana yavuze ntirizokwigera rivaho n'igihe na kimwe, nta n'akaburungu na kame kazovako, kandi ivy'Imana yavuze izobishitsa, ntaco Imana yavuze itazoshitsa. Ntitukabe mw'ishengero kuko ari umunsi w'Imana gusa, nitukitwa abakristo bo kwizina gusa, ariko tugira ubuzima buhindutse, duhindukirire Kristo. Uwakora icyaha ntagasubire gukora icyaha, kuko icyaha ni kibi. Icyaha gituma umuntu atuzura mpwemu yera, icyaha gituma umuntu agira amagorwa. Umuntu akikora icyaha abona umenga kiraryoshe, umuntu agicumura abona umenga birakwiriye, abona umenga ashitse kuco yari yipfuza. Uko vyogenda ari kose, ubishikako neza cyangwa ubishikako nabi, abona kumenga yashitse. Ariko icyaha ni kibi. Namenye ko icyaha ari kibi, sinarinzi ko icyaha gishobora kugwaza umuntu imyaka 38 agwaye aremvye cyane. Muze musome aho Yesu yasanze, biri ngaha muri Yohane, amaze gusanga uwari ku kiyaga Betesida ahagwariye imyaka 38. Yesu aramukiza, yikorera ikirago ciwe arataha. Abafarisayo baramubaza ati ninde yakubwiye wikorera ico kirago? Kuno munsi ari isabato kandi kizira ko kwikorera ikirago. Arababwira ngo wankijije niwe yambwiye ngo nikorera ikirago. Baramubaza ngo uwo muntu atazi icyo isabato ivuga ninde? Igihe kimwe Yesu asubira guhurira n'uwo mugore, uwo muntu sinzi ko ari umugore, asubira guhurira n'uwo muntu mu isinagoge. Aramubwira ngo raba warakize, ngo ntugasubire gukora icyaha ukundi, ngo kugira ngo ntugasubire, kuko ivyo hanyuma vyozoza birusha ivyo hambere. Ntahura neza ko uwo muntu yaramaze imyaka 30 kubw'icaha yari yarakoze, yaramaze imyaka 38 kubw'icaha yari yarakoze, kuko Yesu yamubwiye ngo ntugazosubire gukora icyaha ukundi. Icyaha ni kibi bene data, icyaha ni kibi. Icyaha gituma tutuzura mpwemu yera, icyaha gituma tutagira uburongozi bwa mpwemu yera muri twebwe. Kandi iyo umuntu atagira uburongozi bwa mpwemu yera muri we, nta hishurirwa agira. Kandi iyo umuntu atagira hishurirwa, Satani amukoresha uko agomba.
iyo umuntu atagira yishurirwa ibyago bimushikako giturumbuka. Ariko iyo umuntu afise yishurirwa, iyo umuntu yuzuye mpwemu yera akagira yishurirwa, mpwemu yera aramugenderera akamubwira ibizobe ejo cyangwa hirya y'ejo. Hageze igihe ku kazi bambwira ngo ndumurozi, ngo ndaroga, kuko mpwemu yarangenderera mu ijoro akanyereka umukozi aza kunyiba, akanyereka byose ingane biza kugenda. Nashikaho kazi nkababwira ati muri yubaro no munsi ndafata umusuma, bikaza kurangira ndamufashe. Nagera ku kazi nkababwira ati umunsi biza kugenda uku mu itwaruko. Ivyo nababwiye bikaza kurangira ndabibabwiye uko, kuko bo batemera ubushobozi bw'Imana nzima. Hagera igihe bambwira ngo wewe ushobora kuburoga. Iyo umuntu afise mwuka wera, mwuka wera duhishurira amabanga, mwuka wera twibira amabanga. Ingorane muhura nazo mu kazi mugenda mubona muhura nazo, ariko iyo umuntu yuzuye mpwemu yera aramugenderera akamubwira ngo uyu munsi nushika witwara uko, akamubwira ati uyu munsi nushika ubigenza uku nuku, kuko abafise mpwemu yera twibira amabanga. Emera muzure mpwemu yera, emera murongogwe na mpwemu yera. Nta buzima butagira mpwemu yera, nta bukristo butagira mpwemu yera, nta bukristo bwo kwigenza, nta bukristo bwo kwiyobora. Ubwo si ubukristo, uri umukristo wo kwizina. Birababaje kugira umuruho kuri ino si, warataye umwanya n'igihe Kristo azoza gutora ishengero ukazosanga uri hanze. Mbega mwibaza ko bamwe Yesu yavuga ngo bazovuga ngo mwami mwami twasenga mu izina ryawe, ababwireho ngo sindabazi, mwibaza ko ari bande? N'abakristo babaye mu ishengero batagira mpwemu yera, babaye mu ishengero badashaka guhinduka. N'abakristo babaye mu ishengero badashaka guhinduka, badashaka guheba ibyaha, badashaka kuvavanura na Satani. Abo nibo Kristo azobwira ngo mviraho mwankora biziramwe, kuko ntigeze mbamenya. Nagahinda ko butanyoye amusiteri nk'abandi, nagahinda ko butanyoye umuvinyu nk'abandi, nagahinda ko butasambanye nk'uko abandi bose basambanye, mugabo kabura ijuru. Vavanura n'icaha. Icaha ni kibi, icaha ni kibi. Icaha kitubuza gutera imbere, icaha kitubuza gutera imbere. Bigari bigaragara nkaho umengana ubutunzi dufise atari bwo. Icaha kitubuza kuba aho twoshitse, icaha kitubuza kuba ico Imana yateguye muri twebwe. Vavanura n'icaha, ntuzobura ijuru kubera icaha. Ushaka gusangira umugabane n'imborego, ushaka gusangira umugabane n'abasambanyi, ushaka gusangira umugabane n'ababaye mu vyaha kandi atavyo wakoze, ariko kubw'icaha kimwe runaka wanse kuvanura naco bigatuma ushobora gusangira umugabane nabo. Ariko twe turi abana b'Imana. Haleluya! Twebwe turi abana b'Imana. Imana isumba vyose yaratubwiye ngo sindabataye nk'imfuvyi, ariko ngiye mu ijuru kubategurira hanyu, aho nzoba namwe niho muzoba. Turiko turategurirwa amazu. Niwite ku vya buno bugingo, niwite ku vy'iki gihe turiko turabonesha amaso. Ibi ni ivy'igihe gito, iyi si tuyifise ku igihe gito. Mbega tworamba aho twokwiza imyaka 100. Iyi si tuyifise ku igihe gito,
ndababazwa n'umuntu akora icyaha kugira ngo ashobore kubaho, ariko nta kubaho utagira Kristo. Nta kubaho utagira Kristo, nta kubaho utagira mpwemu yera, nta kubaho utagira mpwemu yera. Nta buzima, nta buzima buhari, nta buzima, nta buzima ata mpwemu yera, nta buzima, ntabwo. Iyi si tuyifise ku igihe gito, kuri ino si turi ingenzi, kuri ino si tuko turagenda. Mugenda mubona abacu bagenda, uno munsi abacu bakagenda, nejo bagasubira bakagenda. Mbega wewe wibaza ko ari ryari? Wewe wibaza ko igihe cyawe ari iki? Kuri ino si nta buzima. Reka twuzure mwuka wera, reka twuzure mpwemu yera arongora ubuzima bwacu, reka twuzure mpwemu yera aganze muri twebwe, reka tubice Imana igomba ko tuba. Ivyo twogira byose n'ubusa tutagira Imana muri twebwe, ivyo twogira byose n'ubusa, byose n'ubusa. Nasomye amateka y'abakomeye cyane, bose nagiye mbona bagenda barangiza nabi. Abitwa ba Napoleon Bonaparte barangirije mu Bwongereza mu busho, abo bose barangije nabi. Ari abantu bagerageje gufata isi, barangije nabi. Abitwa ba Hitler barangije nabi, barangije nabi, ku buryo na nuno munsi benshi bagikekeranya ngo mbega ikiziga ciwe cagenze gute, urupfu rwe rwagenze gute. Abo bose n'abantu barangije nabi mu buzima. Nta buzima twogira tutagira Kristo, nta buzima buhari hatabaye guhinduka, ntabwo. Reka dusome Yohana igice ca 4. Yohana igice ca 4 turasoma ku murongo wa 14. Ngo ari kunywa amazi nzomuha, ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka, azana ubugingo budashira. Haleluya. Iki cyari igihe Yesu yarageze ku mugezi, yarageze kw'iriba. Iri riba ryari ry'Abasamariya. Iki gihugu Samariya cyari gisagara cyabamwe abantu banenana n'Abayuda. Yesu amusaba amazi, aramubwira ngo sinshobora kuguha amazi kuko uri Umuyuda nanje ndi Umusamariya, ngo kandi musanzwe muzi ko tunenana. Yesu aramubwira ngo ese numpa amazi, ngo kuko aje amazi nzoguha azohinduka imbizi, amazi nzoguha azokumara inyota, nta nyota yindi uzosubira kugira, ngo kuko imbizi y'amazi izokwama yiburuka muri wewe uko bukeye uko bwije. Uyu mugore yari amaze kunywa amazi kenshi, ariko hari inyota yari afise. Yari afise inyota y'ubusambanyi, yari afise inyota y'abagabo, yari afise inyota y'akaboregwe, ariko kuva yari yaranywereye kuri ayo mazi, iyo nyota ntiyari bwahere. Ariko Yesu abona ko uwo mugore afise inyota nyinshi, aramubwira ngo numpa amazi kuko je hayo nzoguha azoba imbizi yamizukuruka muri wewe ikumara inyota. Ushobora kuba ufise inyota, wagize inyota kenshi cyane, wanyoye ku mazi inyota ntiyahera, waranyoye, wagize inyota y'amafaranga ariko iyo ntiyaheze, wagize inyota y'ubusambanyi iyo ntiyaheze, waragize inyota y'akaboregwe na nuno munsi uracanwa, iyo nyota nuno munsi iracahari. Wagize inyota y'amafaranga na nuno munsi uracayiruka inyuma, iyo nyota ntirahera. Wagize inyota y'ivyaha
na nuno munsi iyo nyota iracahari, kandi iyo nyota nuno munsi ntirahera. Ariko Yesu araguhamagara ngo ingumwe ku mazi we watanga, amazi y'ubugingo, amazi amara inyota. Nimuze munywe kuri Kristo Yesu. Iyo umuntu agize mpwemu yera, inyota irahera. Inyota y'ivyisi irahera. Inyota y'ivyisi irahera. Inyota y'ivyo twahahamiye irahera. Tugasigara twumva ko turi amahoro, tugasigara twumva ko dutekaniwe, kuko Kristo aba muri twebwe, abari waganje ubuzima bwacu. Ahari Kristo byose birarangira, tugasigara turongorwa na Mwuka Wera. Reka twemere twuzure Mwuka Wera. Igituma wumva ifise inyota y'ubusambanyi nuko mpwemu yera atararongora ubuzima bwawe. Igituma wumva ifise inyota y'amafaranga wo kwiba kukube kugira uyaronke, ni kubera Kristo atararongora ubuzima bwawe. Igituma wumva ifise inyota y'ivyaha nuko Kristo atararongora ubuzima bwawe. Reka Kristo arongora ubuzima bwawe, reka Kristo arongora ubugingo bwawe. Inyota izohera, inyota izohera. Yesu aramubwira ngo ariko je amazi nzoguha azokumara inyota. Reka tunywe kw'iriba rya Kristo Yesu. Twanyoye ku migezi yose y'isi. Umuririmbyi yavuze ngo nagerageje kunywa ngo ku migezi yose y'isi, ngo ariko inyota yanje ntiyigeze ihera. Nta handi tworonka ubugingo atari muri Kristo Yesu. Bantu b'Imana, uyu Kristo Yesu reka tureke kumwumva ku munwa gusa, reka tureke kumuvuga ku munwa gusa, ariko reka Kristo aganze ubuzima bwacu. Habe guhinduka, tugira ubuzima bwejejwe. Nibwo buzima. Nta buzima buhari umuntu hatabaye ukwezwa. Habe ubuzima bwejejwe. Ubuzima bw'ivyaha ni bubi. Ubuzima bw'ivyaha budutera ingorane. Ubuzima bw'ivyaha twama mu vyago, kubera turi mu buzima bw'ivyaha. Ubuzima bw'ivyaha ni bubi. Kandi nagenda kubwire nuko Satani ababesha. Satani arababesha akabereka ko gukora ivyaha bizotumushika aho wifuza gushika. Satani arabereka ko nunyanganya umuntu uzokubaka inzu. Satani arabereka ko nubesha uzoshika muri Amerika. Ariko nagenda babwire ngo no muri Amerika hari abatagira ubuzima, kuko ubuzima butanga Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Nagagira ikintu na kimwe wokora kugira ico ushikako, kuko ibyo woshikako byose bizosenyuka, ibyo woshikako byose bizobomoka. Kandi n'ibyo woshikako no munsi ushobora kubishika kubona kumenga nivyo byari bigezweho, ariko inyuma y'igihe gito bigatituka, ugasigara ubona ko ari bisanzwe. Bigeme bacu, uyu munsi wonigana no kuronka iPhone, ariko nazo mbona umenga zifise amavesyo, zigenda zihindagurika kandi zirasumbana. Hazogera igihe iyo wahabiye ndetse ugakorera n'ivyaha, uzosanga ataci kimaze, ukeneye iyindi, kuko nta vyisi bimara inyota. Ivyo woshika ko byose ntibishobora kukumara inyota atari Kristo yujuje umutima wawe. Atari Kristo wenyene nta na kimwe gishobora kukumara inyota. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo twemeye uburongozi bw'Imana muri twebwe, niho mpwemu w'Imana aza akabana natwe. Reka mwemere uburongozi bw'Imana. Haleluya. Reka mwemere uburongozi bw'Imana kugira mpwemu w'Imana azabane natwe. Iyo habaye uburongozi bw'Imana haba kunesha. Turanesha. Hari intambara umuntu adashobora kunesha iyo atarongowe n'Imana nzima. Haleluya. Turabe muri Samuel. Turaraba muri Samuel wa kabiri igice ca 5. Turasoma ku murongo wa 19. Maze Dawidi asiguza Uhoraho ati, nduge nje gutera Abafilisitiya, urabagabura mu maboko yanje. Uhoraho aramwishura ati, duga ubatere, kuko ntazobura kubagabura abo Bafilisitiya mu maboko yawe. Haleluya. Turasimba tuje ku murongo wa 22. Bukeye Abafilisitiya basubira kuduga ubugira kabiri, basagaza kumwonga Refaimu nyene. Maze Dawidi asiguje Uhoraho aramwishura ati, ntuduge
mubisanganize ariko ugende inkerera mucamo mubaturuke inyuma aharabana n'ibiti byitwa imibaka, maze niwumva imirindi y'ingabo ihindira hejuru kuri iyo mibaka uce uhaguruka vuba, kuko jewe uhoraho nzoba nkwitangiye imbere gutera izo ngabo z'abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nk'uko uhoraho yamubariye, akinagiza abafilisitiya uhereye igeba ugashitsa igezeri. Amen. Haleluya. Nagira ndababwire ko iyo hari uburongozi bw'Imana haba kurongorwa na mpwemu yera, kandi iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera ntakora ibyo yiyumviriye. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera ntakora ibyo ashatse. Kubera iki? Mpwemu yera niwe asigara kurongora. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera ntahuruduka. Iyo umuntu arongorwa na mpwemu yera nafata umutahe wiwe awushore mu bitazokunguka. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nigeze gushaka gukora ikintu mugabo nshaka kugikorana n'umuntu, ndasiguza Imana, nja mu byo gusenga kugira Imana ishobore kunsigurira ko ivyo bintu ngira njemwo bizokunguka. Imana irambwira ngo ibi bintu ushaka kujamwo bizokunguka, ariko ni wifatanya no ushaka kwifatanya nta mugisha urimo. Bukeye uwo muntu ndamubwira ati projet mbona twoyihagarika kuko mbona bidashoboka uno mwanya. Arambaza ngo ni kubera iki? Toya, mbona twoyihagarika. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Dawidi yarahejeje kwima i Yerusalemu, ahejeje kuba umwami. Amaze kuba umwami bamwimitse i Yerusalemu. Murabizi ko yamaze imyaka 7 aganjirije i Horebu, aravayo aza i Yerusalemu asubira kuganzirizayo. Amaze kwima abansi biwe bari babakikuje abafilisitiya barahaguruka ngo tushaka gutera uyu mugabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, intambara ntizizohagarara ngo ni kubera washitse ku byo wari wipfuza. Ntizizohagarara. Ni naco gituma mu buzima bwawe bwa misi yose igihe cyose umuntu akeneye mpwemu yera. Igihe cyose turakeneye mpwemu yera. Warasenze kugira uronka abana warabarose, ariko intambara n'ubundi ntizizohagarara. No mu bana intambara zizobandanya. Warubatse inzu wibaza ko ibibazo biheze kuko wari ufise ingorane zo gupanga, ariko intambara ntizaheze n'ubu zarabandanije, kuko mwisi twama mu ntambara. Mwisi twama mu ntambara, nta gihe intambara zirangira. Uyu mugabo amaze kuba umwami, Sawuli yari yaramwirukanye igihe kinini cyane, amutoteza amurondera kumwica. Ariko kuko Imana yari yaravuze kuri Dawidi, Imana iragisohoza. Dawidi abaye umwami, hari hageze ko aho yicara muri pare, Dawidi akabaho anezerewe n'umuryango wiwe n'abagore biwe. Ariko nico gihe abafilisitiya bahaguruka baravuga ngo dutere uyu mugabo. Dawidi aravuga ngo nabanye n'Imana yanje igihe cyose. Uyu mugabo nta gihe na kimwe yigeze akora ikintu atabanje gushiguza Imana. Mugabo no munsi twebwe nk'abana b'abantu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu banje byishwe no kutamenya. Ni kubera iki mutasiguza jewe uhoraho? Kubera iki tudasiguza Imana? Nuko ama experience yacu, uburambe dufise mu kazi, experience zo kubaho dufise, tubona kumenga byose turabishoboye. Uyu mugabo yari afise experience mu ntambara kuko yagwanye intambara nyinshi.
ariko atahura neza ko ashita gusiguza uhoraho, amenya ati mbega ivyo ningira ninjiremo uhoraho avuga iki kuri byo. Erega igituma kenshi tunanigwa nuko tuja mu bintu tutazi ico Imana ibivugako. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Haleluya. Abazimana yabo bazokomera. Igituma tunanigwa twinjira mu bintu tutavuganye n'Imana yacu, tumenye ico Imana yacu igomba, kuko ivyo Imana igomba kuri twebwe nivyo bidufitiye akamaro, nivyo bidufitiye akamaro. Woje muri Amerika, Imana atariho yagombye kuja, kandi irakureka ukagenda, irakureka ukagenda, kuko Imana ntidufata ku nguvu. Imana ntidufata ku nguvu. Hari ivyo tureka kuko yaduhaye ubwenge. Yo kureka ukagenda kandi ukabayo, ariko ukabayo kenye abandi bose bariyo batunze, kuko atari Imana ikugomba. Birakwiye ko tuba aho Imana itugomba, birakwiye ko tuba mu co Imana igomba ko tubamwo. Nitukaje mu bintu tutasiguje Imana, nitukaje mu bintu tutasenza Imana. Abana b'Imana n'abarongorwa na mpwemu yera, mbega turongora mu biki? Reka turongora muri uno buzima bunyene turimo. Reka dukora ivyo Imana igomba. Uyu mugabo amaze gusiguza Imana, iramubwira ngo nugende kandi urabatsinda. Ahagurukana ingabo aragenda kandi arabatsinda. Ngo bukeye bwaho barasubira baragaruka. Ntugahagarike gusenga, Satani wo ntahagaze. Ntugahagarike gusenga. Bibiliya itubwira ngo dusenge ubudasiba, dusenge ubudasiba, uko bukeye uko bwije dusenge. Daniyeli amaze gusugerezwa n'icete, akabona ko ico kimenyetso cashinzwe, ico kigirwamana. Bibiliya itubwira ngo nuko Daniyeli ngo aja mu nzu yiwe, ngo ashishikara gusenga gatatu ku munsi. Ntugahagarike gusenga, kuko Satani we ntahagaze. Dawidi arabanesheje, bukeye baragaruka. Hari igihe rero twibaza ko ibintu bimeze uko vyari bimeze ejo, ariko intambara zigenda zihindura isura. Intambara zigenda zihindura isura. Uno munsi urashobora kuba ufise intambara yo mu kazi, ejo ukagira intambara y'ingwara, ejo ukagira intambara y'uruvugo, ejo ukagira intambara y'abakwanka. Intambara zigenda zihindura isura. Ntugahagarike gusenga, senga ubudasiba, senga ubudasiba. Ntugahagarike gusenga. Intambara zigenda zihindura isura uko bukeye uko bwije, zigenda zihindagurika. Uwo munsi ufise iyi ntambara, ejo uzogira iyindi. Ntukamenyere ngo intambara zose ziza kwa kundi. Eka data, Satani ntaza kwa kundi. Nimba warafashe amasengesho y'umunsi umwe, ukiyiriza umunsi umwe, ejo nivyakunda urafata nayo iminsi ibiri, wiyirize n'iminsi ibiri, kuko uko intambara iza siko yama igihe cose. Satani agenda yihindagura. Nuko bukeye babwira Dawidi aterega babagabo bagarutse. Dawidi arahaguruka aravuga ngo reka nje gusiguza Imana. Asubira gusiguza Imana yiwe, ariko Imana iramubwira ngo ntugende. Ubwa mbere yari yamubwiye ngo ntugende, ngo kuko ntabura kugabura abo bagabo mu maboko yawe. Ubugira kabiri iramubwira ngo ntugende, ngo ahubwo ngo genda, ugende inkikira, uce ku mucamo, ngo ugeze munsi y'abijya biti vy'imika, ngo ndaza kuguha ikimenyetso. Haleluya. Harahiriwe abarindira ikimenyetso c'uhoraho.
harahiriwe abarindira ikimenyetso c'Imana nzima mu buzima bwabo. Aramubwira ngo ndaza kuguha ikimenyetso, ngo niwumva imirindi ngo myinshi igirigimba hejuru yawe ku biti vy'imika, ngo uze kumenya ko ngwitangiye imbere. Haleluya! Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbega mu vyujamwo wowe urindira ikimenyetso c'Uhoraho? Wowe urindira ko Imana ikwitangira imbere cyangwa utwara experience? Ni naco gituma kenshi tunanirwa, kuko tutarindira ikimenyetso c'Uhoraho, kuko tudasiguza Imana yacu. Ariko birakwiye ko dusiguza Imana yacu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe gose. Imana yacu niyo kwizigirwa, Imana yacu niyo kwizigirwa. Haleluya! Reka dusome igitabo c'Abami. Turasoma igitabo c'Abami ba mbere, turahera ku murongo wa 17. Igitabo c'Abami ba mbere turahera ku murongo wa 17. Ngo hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako riti ngo va hano ugende werekeye iburasirazuba, winyegeze ku mugezi Kereti, ahaherera iburasirazuba bwo kuri Yorodani. Uhoraho aherera ku mugezi w'Yorodani, uzohora unywa ku mazi yawo, kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburira. Nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Kereti, ahahera iburasirazuba bwa Yorodani, agumayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akama anywa amazi yo kuri uwo mugezi. Amen. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Iki cyari gihe uyu mugabo Eliya yaramaze igihe ari umuvugishwa, ariko cyari gihe uyu mugabo Eliya atari akinezwe mwa kino gihugu, kukubera umwami Ahabu n'umugore wiwe Yezebeli bari bamaze kuzana ibigirwamana Bayali bacimitse muri kino gihugu, mwa kino gisagara cy'i Samariya, ariho uyu mugore Yezebeli n'uyu Ahabu niho baba. Kandi iki gisagara nyene cyari iki gisagara cy'i Yeriko, niho iki gisagara cyari gitanguye kubakwa mu gihe hari amategeko ya Yosuwa. Muri Yosuwa 6:26 hari itegeko ry'Imana. Yosuwa yari yaravumye iki gisagara avuga ngo iki gisagara ni cyubakwa, ngo uzocubaka ngo agitangura ngo umuvumo ube kwa kino gisagara, uzocubaka ngo umwana we w'imfura agitangura azopfe, ngo naza kucugara umwana we w'umuhererezi azopfe. Iki cyari gihe ibi byose byari ko biraba mwa kino gisagara, n'abayari bamaze baje kubamuzanye bamwimitse mwa kino gisagara, atamuherezi numwe agifise ijambo, ata muntu w'Imana yitwa kwa kihare agishobora kuvuga. Iki nico gihe Eliya wenyene yaragihagaze agihanganye na Ahabu. Amaze guhangana na Ahabu, ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya riramubwira ati, ewe Eliya, genda ubwire Ahabu n'ingabo ziwe n'abiwe bose, ubabwire ngo guhera ubu ngo ndageze ngo iki gisagara cyangwa iki gihugu nikizosubira kugwamwo imvura ukundi kugeza imyaka 3.5 biheze. Haleluya! Aya majambo Eliya araza arayavuga, yabwira umwami Ahabu. Amaze kumubwira no majambo, naha hantu dusomye ijambo ry'Imana ricariza ngo kuri Eliya kurongogwa na mpwemu yera nibwo buzima. Mureke turongogwe na mpwemu yera. Ngo ijambo ry'Imana ngo riza kuri Eliya riramubwira ngo va hano, ngo nugende ku mugezi Kereti, ngo winyegezeyo, ngo nuko ngo ngeze ibikona ngo bizokwama bikuzanira ivyo kurya, uzokwama uriraho kuri uwo mugezi. Kuko Imana yo itubonera aho twege tutabona. Kuko Imana yarabona ko Eliya agiye gupfa kubw'amajambo avuze. Kandi aya majambo mbega Imana yayavuze kukubera iki?
nagerageje guserangura nsanga aya majambo Imana yayavuze kukubera iki gihe iyi Mana bitwa Bayali. Iyi Bayali byasigura ngo ni Imana igenga ibirere igatuma isi yimbuka. Ariko kugira Imana yerekane ko ikiri Imana y'Abanyesirayeli, ikiri Imana y'ubwoko bwayo, iyo Mana igera ku imvura itagwa kugira Bayali imaramare. Bayali yari Imana igenga ibirere, yari Imana ituma isi yimbuka. Ariko Imana nye nibihe, Imana nye nigenga ibirere, Imana igenga ibihe irategeka, iravuga ngo isi ntigisubira kumera urume, isi ntigisubira gutota ukundi, nta mvura izosubira kugwa. Bayali igaragara nk'idashoboye. Haleluya! Bayali igaragara nk'idashoboye kuko Imana yari yavuze. Dufise Imana ishoboye byose, dufise Imana nye nibihe, dufise Imana igenga ibihe, dufise Imana ishobora kandi ivuga igashitsa. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Imana yashatse kuyerekana ko ari Imana ishoboye, ndetse no mu gihe abandi bako barapfa ariko yo ishobora gutanga ubugingo. Ibwira Eliya ati genda ku mugezi nzokugabuririraho. Ibisiga bikunda inyama cyane, ariko Imana yarabitegetse ko izo nyama bikwiye kuzigaburira Eliya. Eliya arazirya kandi arabaho. Haleluya! Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe cyane. Nuko Eliya arabandanya ngo nuko wa mugezi urakama, ngo umugezi gukama amurungika Zarifati, aramubwira ngo genda kurya mugore. Iki gihe cyari gihe cy'inzara, uwo mugore ntiyaragira ivyarya. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugore nawe yararindiriye ko acumba agafukiwe n'abantu, umwana we bakarya bagahwera. Ariko Imana kuko ari Imana ishoboye byose, yerekana ubushobozi bwayo ko ishoboye gutunga abantu no mu mapfa. Kuko ari Imana ishoboye byose. Reka turongorwe na Mpwemu Yera. Iyo umuntu arongorwa na Mpwemu Yera, ubuzima bwe bugenda neza. Eliya yarabayeho abandi bariko barapfa. Eliya yarabayeho hatunzwe n'umugezi kandi abandi bose inyota ibishe, kuko habaye kurongorwa na Mpwemu Yera, kuko ijambo ry'Imana ryagize ububasha muri we. Haleluya! Haleluya! Reka tubeho turongorwa na Mpwemu Yera. Kurongorwa n'Imana bifise agaciro kanini cyane. Kurongorwa n'Imana ni byiza. Iyo umuntu yemeye kurongorwa n'Imana, ahinduka icyo Imana igomba, atari cyo abantu bagomba. Kuko abantu bo cyo bagomba cohera, kandi abantu ico bokugira kiratigihe, ariko icyo Imana yakugize nticigera gitigihe, nticigera gitigihe. Abantu boguha icubahiro, kuko icubahiro cyose kigenda gihindagurika, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ingoma zose zigenda zikurakurana, ngo ariko ingoma y'Uhoraho ntizokwigera ihanguka. Amen. Haleluya! Icyo Imana ikugize nta muntu n'umwe ashobora kugihindura. Isi n'ijuru ntibishobora guhindura icyo Imana ikugize, kuko icyo Imana ikugira kiba gikomeye. Haleluya! Dusomere Yeremiya 18. Dusomere Yeremiya 18, turahera ku murongo wa 2. Ijambo ry'Imana riza kuri Yeremiya riramubwira riti, va hasi umanuke uje ku nzu y'umubumbyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumbyi, nsanga ariko arabumbira mu rujo, maze ikintu yariko arabumba cononekarira mu ntoke z'uwo mubumbyi. Nuko yongera kukibumbira
kukibumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumbyi? Niko Uhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumbyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uhoraho arabaza ati, mbega bantu banje, nk'uko umubumbyi ahindagura ibumba mu maboko yiwe, akabumba icyo ashaka, agahindura icyo ashaka, akakibumba uko agishaka, ngo mbega siko Uhoraho ashobora kuduhindura? Haleluya, haleluya. Uhoraho ashobora kuduhindura uko ashaka. Nk'uko umubumbyi ahindagura ibumba mu biganza vyiwe, niko Uhoraho ashobora guhindura ubwoko bwiwe. Erega Uhoraho nivyananiranye kwa guhindura. Uhoraho ashobora kuguhindura icyo ashaka. Uhoraho ashobora kuguhindura. Twe turi bumba mu maboko y'umubumbyi, kandi umubumbyi ni Kristo Yesu. Nta wundi ashobora kutubumba, nta wundi ashobora kuduhindura, nta wundi ashobora guhindura ubuzima bwacu atari Kristo Yesu. Ubwacu ntacyo twoshobora, ubwacu ntidushobora kwihindura, ubwacu twokora cyane tugatama, ubwacu twokora cyane tukaruha, ubwacu twokora ibikomeye, ariko icyo Imana igomba nico kibereye, kuko ari kidushakako kandi nikiduhindura. Irababwira ngo, yemwe mbega ab'Isirayeli, jewe sinoshobora kubahindura nk'uko uyu mubumbyi ahindurira ibumba. Erega Uhoraho ntibyamunaniye kwa guhindura. Haracariho ibyizigiro, haracariho ibyizigiro, haracariho ibyizigiro. Nuti ibyizigiro, Uhoraho ntibyamunaniye kwa guhindura, Uhoraho ntibyamunaniye kwa kugira uko ugomba, ariko Uhoraho ni wafise gahunda yawe mu maboko yiwe. Reka urongogwe n'Imana nzima, reka urongogwe n'Imana nzima. Harabuze umuntu yoba amaze imyaka myinshi ariko araharanira gushika ku kintu atagishitseko. Ntawo bari ngaha yoba amaze igihe kirekire ariko araharanira gushika ku kintu mugabo kugeza uno munsi ataragishikako. Ariko reka Yesu agutransform, reka Yesu aguhindure, reka Yesu aguhindure. Icyatumye Yesu avuga aya majambo, aba bayuda bari baravuye ku Mana nzima, bari baramuvuyeko, bari baramuhevye, ariko abwira Yeremiya ngo, genda urabe ingene umubumbyi ahindura ibumba mu biganza vyiwe, niko nanje mfise uburenganzira, niko nanje mfise ubushobozi bwo guhindura ubwoko bwanje. Reka Uhoraho uno munsi aduhindure, reka uno munsi Uhoraho aduhindura abana b'Imana, reka duhindura icyo agomba ko tuba, kuko ibyo Uhoraho agomba ari byo byiza kuri twebwe, ibyo umwami wacu agomba nibyo byiza kuri twebwe, nibyo bishobora kutugeza aho twifuza, nibyo bishobora kutugeza ku byo dushaka, kuko ibyo dushaka Imana irabizi, isesa ibwina mu mitima yacu ikabona nibyo twifuza. Ibyifuzo byawe irabizi, ishire mu biganza byayo iguhindure, ishire mu biganza byayo igutransform, ishire mu biganza byayo ihindura ubuzima bwawe. Bantu b'Imana, umviriza ndababwira ikintu kimwe, iyo umuntu yemeye kurongorwa na mpwemu w'Imana, Uhoraho amushitsa ko amasezerano, Uhoraho amushitsa ko amasezerano, amasezerano y'Imana arasohoza ku buzima bw'umuntu yizigiye Imana kandi akayizera, amasezerano arasohoza. Uno munsi nubona warasezeraniwe ariko bikaba bitarasohoza, komeza uyizigira, komeza uyizera, byose izobishitsa. Yabwiye Simiyoni ngo, erega ngo ntuzova muri ino si utabonye ukugira neza kw'Imana. Uyu yari umutama, yari amaze imyaka myinshi cyane, yari yarasezeraniwe ko azobona Kristo, umwami w'abami, Mesiya aje gucungura ubwoko bwiwe. Ngo nuko igihe kiragera, Bibiliya iratubwira ngo nuko Yosefu na Mariya ngo bajanye umwana mu rushengero, ngo mpwemu w'Imana araza, ngo aza kuri Simiyoni aramubwira ngo, genda mu rushengero, ngo amaso yawe ngo yibonere ico nari naragusezeraniye.
ngo nuko Simiyoni ahaguruka mu rusha. Reka tuhasome nubwo amasaha tujanye. Ni muri Luka 2 turahera ku murongo wa 25. Ngo kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simiyoni. Uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana, yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Mpwemu yera yari kuriwe. Mpwemu yera yari kuriwe. Mbega iki gihe Yesu ataravuka mpwemu yera twari bwamuhabwe? Mpwemu yera twamuhawe ryari? Twamuhawe Yesu azutse agiye kuduga mu ijuru, niho twahabwa mpwemu yera. Mpwemu yera yamyeho kera, yamyeho kera. Bibiri tubwiye ngo uyu mutama yariko mpwemu yera. Abarongogwa bose ba Dawidi bande bose avugishwa n'Imana barongogwa na mpwemu yera. Mugabo no musi twebwe ntidugikeneye kurongogwa na mpwemu yera. Mpwemu yera ntaca kivuze mu bantu. Mpwemu yera twaramucecekesheje, kandi gituma bamucecekesha benshi. Rega mpwemu yera iyo yinjiye mu muntu hariho ivyo yica. Mpwemu yera arica amafere y'abantu, kukubera ivy'imitima yabo yipfuza n'amarari yabo yipfuza, ivyo bidahwana namwe n'ubugombe bwa mpwemu yera. Mpwemu yera baramuzimya kugira ntabakibabwira. Yamara biugiye gukora si vyiza, yamara ibi bintu wo bigenza uko, ibi bintu wo bigenza uko, bahitamwo kumuzimya kugira barongogwe n'ivyo bashaka. Nuko mpwemu yera yari kuriwe, yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ngo ajanwa na mpwemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe waruri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga. Amen. Haleluya. Mpwemu yera yamyeho. Abana bagiye barongogwa na mpwemu yera, bari bamaze imyaka myinshi barindiriye ico mpwemu yera yari yarababwiye, ico Imana yari yarababwiye. Nagira ndababwire ngo iyo umuntu yizeye Imana, iyo umuntu yizigiye Imana, ashitswa ku vyasezeranywe kandi akabibona. Niwihangane ivyo Imana yagusezeraniye, nushishikare kurongogwa na mpwemu yera, Imana izobigushitsako kandi uzobibona. Ugiye ku murongo wa 36, ngo kandi hariho Ana uwavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongogwa kwiwe. Ngo kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ngo ntiyava mu rushengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ngo ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ivyo Yesu abari barorereye gucungurwa kwi Yerusalemu bose. Amen. Haleluya. Ngo uyu Ana yari umupfakazi, nawe yari amaze imyaka 84 mu rushengero, ngo asenga ubudasiba kandi yisonzesheje. Mpwemu yera nawe amuzako, abona nawene ivyasezerano. Aba bose bari bararorereye ivyari vyarasezeranywe, babona Kristo Yesu bari barasezeraniwe, baramubona, barangiza urugendo rwabo amahoro. Uyu Ana yama mu rushengero. Uno munsi Bibiri kiratubwira ngo yama mu rusengero asenga ubudasiba kandi yisonzesheje.
ariko uno munsi wewe uba hehe? Hagera kuwa kane ntitukubona, akazi karagutwara, na dimanche hari haba akazi gatwara. Bantu b'Imana, ako kazi igituma kabatwara nuko Imana yakabahaye. Igituma ako kazi kabatwara nuko Imana yakabahaye. Itarakabaha bamwe baratonda mu ishengero, itarakabaha bamwe baraba mu nzu y'Imana. Nta handi hantu dukwiye kuba atari mu nzu y'Imana, nta handi hantu dukwiye kuba dukura ubuzima atari mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana niho turonkera byose, mu nzu y'Imana niho twakirira amasezerano, mu nzu y'Imana niho twaharonkeye guhezagirwa. Nta yindi mihezagiro iba hatari iyo mu nzu y'Imana. Reka tubeho dusenga ubudasiba, tubeho twizigira Imana, tubeho turongorwa na mpwemu yera, kuko abana b'Imana arabarongorwa na mpwemu yera. Reka murongorwe na mpwemu yera, mpwemu yera arongora ubuzima bwanyu. Umwami Yesu nye n'amahoro nye n'icubahiro abahezagire.